نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Islamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nongeye kandi kwaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu vyanyu. Furiza amahoro y'Imana mu banyu no mu vyanyu aho muherereye hose. Bari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi ndetse no mu buraruko. Aho muherereye hose mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi ndetse no mu buraruko. Dr. Sale Online TV ndabaramukije mwese. Twari tumaze igihe kinini tutabonekana kubera ibibazo bimwe bimwe bivanye n'ubuzi twari turimo, eka biva n'ibibazo by'indwara nyine mubyumva. Hama imbere byose reka dushimire Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje kuturamutsa turi bazima, kuko hariho benshi bakwiriye gushaka kuba amaherezo ariko bitakunze, ariko yagize bitavye Imana. Dushimire kandi n'umuyobozi wacu na nyir'icyubahiro, umuvyeyi wacu nyir'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi, uwo aturongoye, igihugu ciza, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kirimo indongozi nziza zitwararika ineza y'abene igihugu. Ndashima kandi igihugu kirimo indongozi nziza zitwararika ineza y'abene igihugu n'umutekano ntangere. Dr. Sale Online TV ndagarutse kandi kugira ngo tubane tuganira byinshi. Ego ubuherutse nakutanze cigwa kivuga ubwoko bugaragaza ibimenyetso, ubwoko bw'ibifungo, ingene abarozi baroga abantu n'ingene bafunga. Tutahure neza mwana mama, hariho kuroga umuntu no kumufunga, ni nkuko kandi hariho kuvura umurwayi aje kwitura agwaye, kumuvura agakira no kumufunga. Aha rero dufate yuko hari ibintu bingahe, ibintu bibiri. Ego ndibuka ubuherutse naravuze kuvyerekeye inuzeke narikanye kungene abarozi ingene bashobora gufunga abantu biciye bivanye n'akiramuruzi wese yamurozi wari we, ko gufunga bakoresheje nabuze igifungo bashaka kuroga umuntu bakoresheje, kugufunga bakoresheje zino nkono za kera, kugufunga baguhambye munsi y'ivu, munsi y'ubutaka, kugufunga baguhambye mvuze munsi y'ubutaka, kuguhambwa nk'umwumva. Nama nababwiye hari abantu mubona, hari abantu tuko twagenda mwibabara, twagenda nk'ahantu tukabona nk'umuntu twati no umuntu afise ikibazo iki n'iki, twati no umuntu kimubwire akacuringana gusa kubera arazi ko abantu bagoye. Hariho abantu bafungwa munsi y'imva, sawa, cyangwa ukabona umuntu arafunzwe yarozwe ku zuba, y'izuba ryatse usanga umuntu wavuga ati baragiwe ku mutaga ndaronka iyo hageze ku mutaga sindonka amahoro, sinumva umubiri wose urababara, ibihimba byose birangya, sintekanye, nta mahoro ufise, yani umutwe wose ucumenga hageze, ni ukuvuga iyo umaze guca gusa uwo muntu ucumenga iyo bukeye ucumenga bamwikoreje imizigo yose, bamwikoreje abapfu bose bapfuye kugira ngo baramuremiriye, amaguru abaye paralize iki, mugabo hagera ku masaha yo mwijoro ugasanga umuntu arakomeye. Wewe sigure ni kuvuga iki, ubu hari umuntu warazovuga uvuga ati uyu muntu ntazo yigera aronka amahoro, ngirabatsikazo kimwe niho izuba ritaka, namwe izuba ritaka ushaka kuve ngaha ngo mike mu kindi gihugu kihehe, uburozi solution y'uburozi si kubuhunga, ahubwo solution y'uburozi ngirante ni kwivuza, kandi ukwivuza ukamenya ingene warozwe kugira ngo ashobore kandi ashobore kurogora ingene ashobora kugira ngo agire niba gukingira. Ugasanga undi muntu hageze mu masaha yo mwijoro ararembye,
twabonye ko ari umuntu w'ubukeye izuba ryaze arakira, hageze mu ijoro akaremba, ibintu nk'ibyo oya. Ni kuvuga rero reka tubandanye ku gice gira kabiri ryari twavuze ku vyerekeye igifungo c'amaso. Niyo ibimenyetso bigaragaza yuko wewe amaso yawe yamaze kugira nti n'umuryango w'amaso wamaze gufungwa. Naravuze yuko mu ncamake ni ca gihe uzofise amaso yawe adashobora kubona neza, kumubona ibyeze biryoheka. Numusigiye kucerekeye amatwi gutakaza ubushobozi bwo gushobora kumva, wewe umuntu akaja naye akaguhamagaye usanga nk'umuntu muri kumwe nko ngaho unyara guhamagaye kanaka ntiwumve, cyangwa ugasanga ugiye kumva umuntu haheze umwanya muremure rwose. Menya yuko abarozi bagiye kuroga abantu hari ibihimba nyamukuru bagira bitwararika mu kuroga. Navyo nabivuze yuko n'ivyo bihimba amaso yatakaza ubushobozi, amatwi yatakaza ubushobozi, amazuru yatakaza ubushobozi. Kuvuga iki? Bijya bihimba navuze ndi nyamukuru. Kuri ubwo rero kurantigera ko anyumviriza nta byinshi mbona ntushobora kuvuga, kuko maze gutanga inyigisho nyinshi, ibimenyetso byinshi. Kiretse cyo muzoba mukiriye kubaza bankisha muri commentaire, nzokija ko ndakivuge ndacigishe, ariko maze kwigisha byinshi. Kuri ubwo rero burya umuntu wese afise ikibazo, wewe wa muntu we uri mu rukundo n'uwo mukundanye mumaranye ni igihe kirekire rwose, ariko kugira ngo mushike ku ntego yo kubakana, ku ntego yo y'urubanza mubakane mubane umugore n'umugabo bikunda, wewe wa muntu we uri ku kazi ukoresha ingufu nyinshi, ukoresha ubushobozi bwinshi, ariko kugira ngo ushimirwe na boss wawe bikaba ibintu ntibikunde. Wewe wa muntu we uri ku ntuzeyi, wewe wa muntu we uri wagiye kongera ubuzima iyo hanze, ariko washikiye onya gakoresha ingufu nyinshi, twongeza umushahara ndetse no guhembwa kikaba ikibazo, ugahembwa arenze kuba ikibazo, nze kukwitwaza muri zo kwimwiga cyangwa urinze gukatirwa amakonekisho. Urinde iki kugira ngo tubone na Dr. Swale Online TV kugira ngo ashobore gufasha. Ndonderaho riri hose izina ryawe n'izina ryo mu boss wawe, kugira ngo dushobore kubakundanisha, kugira ngo ukore ukunzwe, ukore bike ushimirwe. Wewe wa muntu ufise umugwayi wawe, uwo mugwayi amaze igihe kirekire cyane rwose, wagiye kumuvuza byarananiranye, mwarabuze igishu. Urinde kugira ngo tubone ni Dr. Swale Online TV ishobora kugufasha. Ni vyinshi nshaka kundagura ngahanye. Wewe wa muntu we ufise umuramu wawe cyangwa umugabo wawe mwakundanye, ndetse uramuhereza n'ubushobozi, aragenda no kurondera amagezi yanze cyakwibagira. Ibindi kibiro toni mu cya telefone kugira ngo dushobore gufasha. Tugerageze vraiment kugira ngo tubafashe. Toni mu cya telefone iriga kuri ekran. Kuko rero mugerageze mu ndimi cya telefone kugira ngo dushobore kubafasha hakiri kare matarenga igombe. Ni ibintu iriko irakora ubu ni 689,775 niyo iriko irakora. Igindi ya 68 ntago iriko irakora. Ndasubira kandi 62,899,775 ndio namba hii inatumika kwa sasa. Nipigie simu nikusaidie popote ulipo. Telefona aho uri hose, ndondera aho uri hose, ntutelefone, andika koresha voice cyangwa SMS, hama aho uri hose ushaka gufasha murakoze cyane.